Bene data ndabaramukije amahoro ya Kristo Yesu nabane namwe mwese aho muri hose kw'isi yose. Ndanezerewe gusubira kuronka uyu mwanya kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Imana ishimwe, nizere ko mukomeye namwe aho muri, ku Imana ishishikaye kubarinda. Wo muri kumwe rero hano nitwa Françoise Habonayo. Ndashimiye Rurema ko kituzigamye, urukundo rwayo rushishikaye kutuzigama muri byose. Nifuje ko dusangira namwe uyu munsi ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe hariya igice cya 32 turaza gusoma amajambo amwe hariya. Ni amajambo avuga indirimbo ya Mose. Mose yaradutse araririmba, murazi kuririmba, abaririmbye murabizi, utanga message ariko nya message ukayishira mwijwi. Na hano rero Mose yariko aratanga message mugabo ayishira mwijwi kugira ngo abisirayeli basobanukirwe ibyo ariko arababarira. Yesu Kristo nahabwe icubahiro. Dusome rero hariya ku murongo gusubira mu byagezwe 32, duhere hajya ku murongo wa 11 turaze turasimba. 11 aravuga ngo nk'uko inkona ikangura ivyana vyayo mu cari igatambatambisha amababa hejuru yavyo, igasanza amababa ikabijana ikabiheka ku mababa yavyo, uko ni kuhoraho yagenda abarongora wenyene atamana y'inyamahanga yari kumwe nawe. Imana ishimwe. Mose arabwira abisirayeli, abaha akarorero keza cyane k'inkona ingene ikangura ivyana vyayo, ingene ibishira ku mababa yavyo, ingene ibigurukana, ingene igirana. Ati uko nkuko nyene niko Imana yagiye tuvyura. Bene data mwibuke niko Imana yagiye dushira ku mababa yayo, mwibuke ingene Imana yagiye iturenganya ibintu bikomeye, mwibuke ingene Imana yagiye idukorera ibitangaza. Ati kandi nta yindi Imana y'inyamahanga yari kumwe nayo. Imana ishimwe. Ibyo ni Mose yariko abishingira intahe. 13 yabahaye kugenda ataco binona ku dutwe tw'imisozi yo mu gihugu, barya ivyeze mu mirima, abaha konka ubuki bwo mu bitandara. Haleluya. Amavuta ya elayo ava mu rutare rukomeye. Imana ishimwe. Abaha n'amata y'urubu n'ay'impene, n'ibinure vy'imyaga z'intama n'ivy'imfizi z'intama, n'amasho y'ibashani n'impene, n'ingano zitengengeye nziza. Mwanyoye umuvinyu ariyo maraso y'inzabibu. Imana nihabwe icubahiro. Yaragiye en detail, aravuga neza. Ati yoho abantu rero tutari kumwe muri urwo rugendo, kumbure hari ibintu tutasobanukirwa ko twebwe twumva ngo bagenze urugendo rukomeye, ngo bagenze urugendo imyaka myinshi, ariko wewe ngaha abibukije neza n'ivyo yagenda, n'ivyo Imana yagendera baha mu nzira. Yesu nashimwe. Tubonye ngo bagenda baronka ngo bararonse ubuki, ngo yabahaye kugenda ngo ataco binona. Ngo Imana yagiye ibaha kuvyeze mu mirima, ngo abaha konka ubuki bwo mu bitandara. Mu bitandara bagiye basanga harimwo n'ubuki. Imana ihabwe icubahiro. Bararya bame basubiramo intege. Imana ngo yagiye ibaha n'amavuta ya elayo ava mu rutare rukomeye. Imana yagiye ibitwararika mu buryo bwose, mu buryo bukomeye. Yesu nahabwe icubahiro. Aravuga ngo yabahaye n'ingano zitengengeye nziza, ngo mwanyoye umuvinyu ariwo maraso y'inzabibu. Ngo barawunyoye bashira inyota. Kristo Yesu nashimwe. Mu rugendo Yesu yarabagiriye neza. Imana yarabateruye ntibaruha. Iyo dusomye turabona ngo ibirato byabo ntibyabashiriyeko, ngo impuzu zabo ntizabatabukiyeko. Iyo dusoma turabonye ngo ntibabuze ico kurya. Rimwe yabaha manu ziheze yarabagaburiye n'ibibindi tubonye. Yesu nahabwe icubahiro. Muri byose Imana
ngo niyo yabitangiye imbere, niyo yabarongoye, ngo kandi atayindi mana y'inyamahanga bari kumwe nayo. Ariko rero ushishikaye kusoma urabona rero ngo ngene ngo Yeshuruni ku murongo w'15 ngo ariko Yeshuruni amaze kuvyibuha antera akagere, yaravyibushe aratatagara acika amahero, maze acareka Imana yamuremye akengera ca gitandara c'agakiza kiwe. Uramubona Yeshuruni rero ninde? Yeshuruni ngo nirindi zina ry'itazirano ry'Abisirayeli. Bavuze Yeshuruni baba bariko baravuga Abisirayeli. Rero ngo Abisirayeli ngo baciye bamaze kurya bakavyibuha. Mwene data uri kurankurikira iki kintu n'ucumve, ngo bamaze kurya bakavyibuha, bakabona ukuboko kw'Imana kwarabagiriye neza, ngo baciye bibagirwa Imana. Ni nkuko biri n'uyu munsi abantu benshi iyo bamaze gutunga bavuye mu bukene, bamaze kurya imikati isize bakarya ico bifuza, umenga gusengera inge ntaco bivuze. Bamaze kugira amahera yo gufata ingendo n'imiduga n'ibiki vyose, umenga gusengera urugendo ntaco bivuze. Umenga kuba umuntu acisunga Imana ntaco biba bikimaze. Ariko umviriza nkubarire mwene data, Satani ntagubeshe. Kumwe wahora wubaha Imana ataco ufise, kumwe wahora wubaha Imana ushonje, kumwe wahora uhicubahira Imana mu bukene bwawe no mu butunzi bwawe, ntuyireke, kuko ijya yaguhaye ushonje niyo ishobora no bikubikwa uyu munsi ugasanga usubiye kumera kwa kundi. Ariko ndakwinginga kugira ngo ibyo uronka ntibigushuke, ibyo uronka ntibiguhende, ngo bitume wibagira Imana yawe, bitume uyitera akagere, bitume uvuga ngo uyu munsi ukamenga ngo ufise ubwenge bwo gusobanura Imana nk'uko utari ubifise kera. Wahora uyizera ariko uyu munsi urayicambuwa, mbega mvuge ngo iki, uyu munsi urayisesangura ukaba ngo heraba ngo ibisivyo ngo heraba. Ariko Satani ntakubesha, ijya nyene yakurongoye n'ubu nyene niyo ari Imana. Imana rero iravuga ati banteye akagere, baranshavuje, basenze izindi mana zitari Imana, nanje banshira ku ruhande atariko nzohigura nabo. Imana rero mwene data irakundana, kandi mu gukundana kwayo irakubita kandi irababaza. Ariko intego yayo si ukuguhana, intego yayo ni ukukugarura kugira ngo ubwenge bugaruke. Abisirayeli rero nabo barabonye ingene Imana yabahanye, kuko kenshi bahora bagenda banesha abansi babo, banesha abansi babo. Ariko hari igihe bamaze guheba Imana, Imana nayo irabaheba ati reka ndabe ivyo bishimiye aho bizobagarukiriza. Rero ngo bagiye baneshwa, bagashika ahantu bakaneshwa, ariko nabo ntibyabahaye kuguruka amaso ngo babone bati mbega ibyo bije gute. Dusomye hariya ku murongo wa 29 haravuga ngo iyaba baba abanyabwenge bo kwibajije ibi, bakiyumvira ivyiherezo ryabo, umwe yoshoboye ate gukinagiza 1000 na 2 kwirukana 10,000 iyo gitandara wabo atabatanga, iyo Uhoraho atabagabura. Ndagomba kuvuga ngo hariho desinye zishobora kwereka umuntu, byari bikwiye ko umuntu yuguruka amaso akavuga ati ibintu si bisanzwe. Ariko rero iyo Satani yamaze kuguhumisha amaso, bituma utanabona ngo usobanukirwe ko ari Imana iri kwirabikora. Ariko ngaha avuga ati iyaba bari abanyabwenge bari kumenya bati iyi Mana yatutanze, Imana yaturetse. Aha ndagomba turabe iri jambo ngo iyo gitandara wabo atabatanga, iyo Uhoraho atabagabura. Gitandara wacu n'Uhoraho, gitandara wacu ni Imana. Iyo gitandara yakugabuye mwene data, nta nuwo gutabara. Oya, iyo gitandara, iyo Uhoraho yamaze kukugabura mu maboko y'abansi bakakunesha, naho woza n'ingabo zingana gute, Uhoraho yamaze kugutanga, nta wundi yo gutabara. Dusomye hajya ku murongo wa 31 ngo kuko igitandara ca babandi kidahwanye n'icacu. Ndagomba iri jambo mubimenye bene data,
mwebwe mufise imana, igitandara canyu ntigihwanye na ca gitandara c'ababandi badafise imana. Ibi bintu ni bibiri mu bisobanukirwe. Abafise imana nyamana bari ku gitandara cabo, canke bafise imana yabo bizera. Ariko bariya nabo batizera imana, nabo bafise ikindi gitandara bahagazeko, bafise iyindi mana bizera. Rero imana yacu yo mwijuru yaremye ijuru n'isi twizera ntisa niriye yabariye batizera imana yo mwijuru. Urumva ko biratandukanye. Hanyuma rero ku murongo wa 31 ngo kuko igitandara c'ababandi kidahwanye n'icacu, mbere n'abansi bacu ubwabo barabizi. Umuzabibu wabo wavuye ku Sodomu. Ngo umuzabibu wabo wavuye ku Sodomu no mu mirima y'Igomora, inzabibu zabo nibamba, imihanyu yazo nimirurazi, umuvinyu wabo ni nk'ubumara bw'inzoka, mbere ni nk'ubumara bwica bw'imvuvyi. Imana idufashe. Bene data, twamaze kubona hariya ingene Mose yavuze ngo Abisirayeli ngo bagiye mu nzira aho bagenda baca barongowe n'Uhoraho, ngo bagiye bajya ngo banyoye umuvinyu ngo ariwe maraso y'inzabibu, hariya ku murongo wa 14. Ariko aha naho turabibonye ngo ababo igitandara c'aba bantu ngo cavuye ku muzabibu, ngo umuzabibu w'i Sodomu. Avuga ngo umuzabibu wabo wavuye ku Sodomu. Umuzabibu wabo wavuye ku muzabibu w'i Sodomu no mu mirima y'Igomora, inzabibu zazo ngo nibamba. Umva zinyobwa. Izavuye kuri iki gitandara kindi canke izavuye aha hantu isi Sodomu n'Igomora, izi nzabibu zaho ngo numururazi, ngo nibamba, ngo uwo muvinyu ngo ufise ubumara nk'inzoka. Bene data, umve ndababwire, imana yacu niyo mana yo kwizigirwa. Muze tugume ku gitandara cacu arico Kristo, tunywe no ku mazi yo mw'iriba ryaho. Imana ishimwe. Tugume muri uyu Yesu. Ivyaho biraryoshe, ivyaho biraribwa. Ariko ni wava muri Yesu ukavuga ngo ugiye hariya, nshuti umve nkubwire, hariya nta kindi uzokurayo atari urupfu. Satani atanga urupfu, nta kindi atanga. Nta kindi atanga. Ntubone ngo ibintu byose birasa, ngo inzabibu zose zirasa. Eka imitobe yazo simwe. Hariho umutobe wo muri Kristo Yesu, ni mpwemu yera. Uyo mutobe utanga ubugingo, utanga amahoro. Ariko umutobe nawo wo kwa Satani, uyu mutobe uva ku nzabibu z'Igomora n'i Sodomu, ngo uyu nawe ngo utanga umururazi, ngo utanga urupfu. Mene data uri kurankurikira, garuka ku isoko, garuka ku gitandara c'ubugingo arico Kristo, ubone kubaho, ubone ubugingo. Ureke kute imana nyamana ngo wirukire izindi mana zitagutabaye cagihe wari mwirinde, ngo wirukire imana utasenze igihe wari ubwoba ugatabagwa. Iyumvire hahandi wari uri, ingene imana yagukuye muri ba bansi. Mbega uyu munsi kwiteye akagere ukavuga ngo imana siyo, ukavuga ngo ibisivyo, uri gukora ibiki koko? Urindire ko imana izika kwiyereka, ikakwereka ati reka ndakureke ugende, uzokwiroturuva uri ahantu udashaka kwikura. Reka nshuti, reka Satani ntakubeshe. Dufise imana ikomeye, imana nyamana. Dufise Kristo Yesu yatubambiwe, yarapfuye arazuka kugira ngo wewe nande tubone ubugingo. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo yamyeho uhereye kera hose. Haleluya. Ngo nta kintu na kimwe kitaremwe nawe, ngo yitwa jambo w'Imana. Endagarukira Kristo Yesu, umwakire, umwemere, umwizere. Uyu wenyene niwe soko y'ubugingo.
iruhande yiwe nta bundi bugingo buhari. Umve nkubwire abantu benshi muri iyi myaka bagomba ngo bitirirwe nabo nyene ko bazi Imana, ariko ni Imana iyihe? Ni Imana iyihe? Tuvuge kuri uyu muvinyu, uyu muzabibu, aha turabonye imizabibu ibiri, ariko uwo yibona wese yovuga ngo ni imizabibu. Nk'uko uyu munsi abantu bose bavuga ngo bose n'abakristo, ariko ubukristo bwawe buhagaze he? Buhagaze kuri Kristo Yesu canke naho buhagaze ku yundi muntu? Niwumve ndakugira inama, naho ubona yuko bose umenga bose n'abasenzi, iyi si yose bose bagombe bitirirwe ko bose bubasha Imana, ariko ikibazo ni Imana iyihe? Imana iyihe? Kuko ab'Abisirayeli kutubibona bavuye ku Mana yabo yabarongoye ca gihe, barakikana ngo baje gusaba izindi mana batigeze kumenya, ariko bobo wo kumva umenga nabo barasenga. Ariko usenga iki mwene data nkunda? Umve nkubwire, garuka usenga Imana nyamana. Heba izo mana z'inyamahanga wakurikiye zitagutabaye ca gihe, heba izo mana z'inyamahanga wakurikiye utizeye ca gihe cose wagendana n'Imana. Uyu munsi wataye Imana nyamana, wahevye Imana, uri gukora ibiki? Abantu benshi bari muri bino bihugu vy'Uburaya barataye Imana, bavuye mu gihugu bavuyemwo basenga, bakunda Imana, bayizeye, ariko bamaze gushika hano bariye bakavyibuha, bakabona nta kindi bagifise, barubatse amazu yabo, baguze imodoka, impuzu bashaka niyo bambara, ariko hamwe n'ivyo baca bumva umenga gusenga nta kibanza bigifise. Noneho baca bifatanya nabo abandi bavuga ngo nta Mana iriho, babandi bafata bagasobanura ibyo bashaka byose, ariko bakirengagiza ya Mana basenga ikabatabara mu bihe bitandukanye. Mwene data nagomba ndakwibutse ngo raba umuvinyu uri kuranywa uwariwo. Mbega uri kuranywa umuvinyu utanga ubugingo canke uri kuranywa umuvinyu utanga ubururazi? Ivyo bintu urimwo ni biki? Igitandara uriko ni icaha uyu munsi. Mbega uri kuri ca gitandara Kristo arico nyene kiduha ubugingo budashira, canke uri ku gitandara kindi kitemera Kristo? Ndakugira inama ugaruke ku Mana, wihane, ugaruke muri Yesu. Niyo nama nakugira gusa, ugaruke muri Yesu, kuko inyuma ya Yesu nta yindi nzira ihari. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo Kristo Yesu niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo. Ntunezererwe rero no kubona umenga nta kiriko kirakubako, umenga ubuzima bugenda neza, umenga byose bimeze neza. Si uko Imana yabihoze, si uko Imana itabibona, ariko niwite ku iherezo ryawe. Iherezo ryawe nzoba irihe? Niwapfa uzoja hehe? Uzokwakirwa nande? Data dufashe. Nagomba kusa kubibutsa kuri iri jambo ngo umuzabibu wabo wavuye ku Sodomu n'i Gomora. Sodomu n'i Gomora murazi ibyaha byari bihari ibyo ari byo. Murazi neza ingene Loti, ingene umumarayika yamukuyeyo hari yiki. Ibyaha by'Isodomu muravyibuka. Bijya bantu bose muri ibyo byaha by'Isodomu muriko muranywa umuzabibu wanyu, umuzabibu w'ubusambanyi, umuzabibu w'ibyaha by'uburyo bwose, uyu muzabibu w'umururazi, w'ubusuma n'ubwivyi n'akaboregwe n'ibintu byose biva muri iri mizabibu. Enda nimuyireke, mugaruke ku Mana. Imana nibaha umugisha. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Ndabakunda kandi ndabasengera, kandi nifuza ko umuntu wese yokurikira Yesu. Muri Yesu hari amahoro, muri Yesu hari umugisha, muri Yesu hari ubuki, muri Yesu hari amata, muri Yesu hari mbega ibyo umutima wose wifuza. Ugaruke kuri Yesu mugenzi, uraba ibyiza biri muri we uko bimeze. Ndabifurije kuba muri Kristo Yesu. Mose yaravuze kandi aravuga ngo abizera bose ngo bari mu kuboko kw'Imana. Ngwino wizere Yesu, wibanire n'Imana. Imana niguhezagire. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Nomero za telefone ni +46 768 0065 46. Kandi ishene tuvugira ko ni shene Habonayo.
nizere ko mwene data uri kurankurikira wamaze kugira subscribe kugira ngo ibyo nza ndatanga byose ubironke, kandi nimba wo bishobora uzurarungikira n'abandi kugira ngo nabo bihane bave mu byaha bakizwe. Imana yo mu ijuru nibaha umugisha. Amen.